Urugomero rwa Ruzizi ni ikigo c'umuyagankuba giherereye ku nkombe z'ikiyaga ca Kivu ku ruzi runyuramwo rusohoka mu kiyaga ca Tanganyika ku mipaka y'ibihugu bitatu: Uburundi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugomero rwa Ruzizi ya mbere rwubatswe kw'isoko rya Rusizi mu kiyaga ca Kivu mu mwaka w'1958, bigira ingaruka ku kiyaga. Itanga umuyagankuba kuri Bubanza na Kigoma ikoresheje sitasiyo ya Mururu, kandi itanga gigawate 148 ku mwaka. Sitasiyo ya Ruzizi ya kabiri yongewemwo mu 1989. Ruzizi ya mbere n'iya kabiri ikogwa n'isosiyete y'ibihugu bitatu: Uburundi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko umwimbu w'umuyagankuba ntuhagije kugira ngo uhuze ibikenewe mu turere tubana tw'ibi bihugu bitatu. Urugomero rwiyongereye ni Ruzizi ya gatatu, ruherereye nko ku birometero 25 kumanuka. Mu kwezi kwa Nzero umwaka w'2016, Banki ya Afrika igenzura iterambere AFDB yatangaje ko yemeye guterera ku rugomero rw'umuyagankuba rwa Ruzizi ya gatatu kuri miliyoni 138 z'amayero. Urugomero rw'umuyagankuba rwa Ruzizi ya gatatu ni urugomero rufise inguvu bitekanijwe ko itanga megawate 147. Urugomero rw'umuyagankuba ruherereye ku mugezi wa Ruzizi rukajabuka urubibi ruhuriweko n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho iherereye ni ibirometero 5 iburengerazuba bw'igisagara ca Bugarama mu karere ka Rusizi, intara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, nko mu birometero 237 mu majepfo ashira uburengerazuba bwa Kigali, umugwa mukuru w'u Rwanda. Mu kwezi kwa Kigarama umwaka w'2015, amafaranga yo kubaka yari miliyoni 325 n'ibice 19 by'amadolari y'amanyamerika. Muri ayo mafaranga, miliyoni 138 n'ibice 88 z'amadolari yatanzwe nk'imfashanyo rya Banki ya Afrika igenzura iterambere. Umugambi w'umuyagankuba wa Ruzizi ya gatatu yo mu karere akaba ari gahunda yo guteza imbere ibikorwa muri Afrika. PIDA bireba Uburundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC n'u Rwanda. Igizwe no kubaka urugomero rutemba ruherereye ku ruzi rwa Rusizi hagati ya RDC n'u Rwanda, hepfo y'urugomero rw'umuyagankuba rwa Ruzizi ya kabiri. Urugomero rw'umuyagankuba wa megawate 147. Ubu mu Burundi ubushobozi buzigwiza kabiri, naho u Rwanda rwiyongereyeho 1/2, naho RDC bizotuma bishoboka kongera ibicuruzwa mu gice cy'iburasirazuba mu gihe bigabanya cyane inguvu z'umuyagankuba. Uyu mugambi uzogira uruhare mu gukemura ibibazo by'abanyagihugu n'ubutunzi muri rusangi. N'urugamba rw'iterambere ry'igihugu canke ibihugu bishingiye ku kamaro ko gutanga umuyagankuba wizewe kandi uzimbutse ku mibereho y'abantu. Iki gikorwa kigamije cyane kugira uruhare mu iterambere rya Ruzizi ya gatatu n'iya kabiri, gushimangira gufatanya mu by'ubutunzi bw'akarere binyuze mu gushiraho isoko ry'umuyagankuba. Ishigwa mu bikorwa ry'umugambi uyu niwo mugambi wa mbere w'akarere wateguwe mu gufatanya kw'amareta, bigamije gukoresha neza inguvu z'umuyagankuba w'amazi ya Ruzizi. Intumbero y'umugambi ni ugukoresha inguvu z'amazi ya Ruzizi kugira ngo abanyagihugu n'ubutunzi bakeneye muri rusangi, bakurikije urugamba rw'iterambere ry'igihugu c'ibihugu vya CPGN, bishimangira akamaro ko gutanga umuyagankuba wizewe kugira ngo bahindure imibereho.
Intumbero yatumye urugomero rwa gatatu rushigwaho ni kugira uruhare mu iterambere rya Ruzizi ya gatatu, gushimangira ubutunzi bw'akarere binyuze mu gushiraho isoko ry'umuyagankuba. Uyu mugambi uzotanga inyungu nyinshi, kwiyongera kw'itangwa ry'umuyagankuba mu karere ndetse no kuronka umuyagankuba ku giciro ciza. Abawugenewe cyane bakaba ari abanyagihugu, amasosiyete akoresha umuyagankuba n'ubucuruzi mu bihugu. Kwihangira imirimo n'akazi gahoraho ku gihe, kugabanya imfashanyo ku bicanwa biva mu karere no guteza imbere amahinguriro y'impunzi kuri guverinema, gushiraho ibikorwa bivyara inyungu bigamije inyungu z'umugore n'ugwaruka, kuduza imibereho y'abanyagihugu. N'akahe kunguko? Agace k'umugambi kagira uruhare muri RDC mu ntara ya Kivu y'Amajepfo, mu Rwanda mu karere ka Rusizi no mu Burundi mu ntara ya Cibitoke. Ibikorwa by'ubuhizi mu kiyaya ca Ruzizi vyisunga cane ku bifungurwa. Ubwinshi bw'abanyagihugu bugaragara cane muri kariya gace, ni imwe mu mpamvu z'ingenzi zisobanura ko ari akarere k'uburimyi. Musi ya hegitari imwe kuri buri muryango, abanyagihugu b'akarere bagera ku bihumbi 615.